Turabaramukije bakunzi ba ECOBUS TV. Twizere ko aho muri hose merewe neza mukomeye. Kuri mikro muri kumwe na Tamaranton. Ndabazaniye ikiganiro gishasha mutaremenyereye kumva tubashikiriza. Ico gituma tubasaba kugira subscribe, like, comments kugira ngo muze murironkera amakuru mashasha. Tuzanye ibiganiro bishasha mutaremenyereye muca mubironka aba mbere kubironka. Tubasaba mugumane natwe mutwumvirize neza. Ishobora kuba ari umunsi wawe wo kumva ibyo utaruzi. Ishobora kuba ari umunsi wawe Imana ishatse ikugirira ubuntu kugira ngo wumvirize ibyo utarumenyereye. Ndabasaba mwumvirize neza. Kaze cyane mugumane natwe. Ndabahaye kaze bugira kandi ikiganiro cyacu nahaye umutwe uvuga Ijuru si isoko rijyamo umuntu uwariwe wese. Ijuru si isoko rijyamo umuntu uwariwe wese. Uwo ni wo mutwe nahaye ikiganiro cyacu no munsi. Ndashaka tuganire ku by'ijuru. Ndashaka tuganire ku bya Bibiliya. Ndashaka tuganire tuyage turabe niko umuntu yokora kugira ngo abone ijuru. Kuko ijuru ntiryoroshe abantu b'Imana. Nibiki umuntu akwiye gukora kugira ngo abone ijuru? Benshi turasenga, tukaririmba, tukavuga ubutumwa, tugakora bigena biriya, tugafasha abagwaye. Mbe birakwiye? Mbe nigiki tukwiye gukora kugira ngo umuntu abone ijuru? Kuko ngo si uwariwe wese risaba gukora, risaba gukorerwa. Dusome mu gitabo cy'ivyahishuriwe na Yohana igice cya 22. Turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Haravuga ati: Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Harahiriwe abamesuye imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kumugwa. Inyuma hazobimbwa abarozi, abashakanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya kandi akabikora. Ijambo ry'Imana mu byahishuriwe na rihabwira tubwira ati: Ehe ndaje vuba. Mbe waje ninde? Ni Yesu, umwana w'Imana, umwe yatubambwe ku musaraba. Ngo azananye ingero bisigura yuko turiko turakora. Abiteguriye kungubona umwami turiko turakora, tuzohembwa. Nitakorera ijuru, ingero ntayo zoronka. Ingero azanye agiye kwigerera azoyiha bariko barakora. None kugira ngo tuzobe bazohabwa ingero duko bidusabiki. Ni iki twako eske ni gusenga ni kujya mu bitaro dusengera abagwayi? Nugenda dukora dutanga amashikano? Ni kugenda turirimba tuvuga ubutumwa dukora iki? Birakwiye? Hari ingingo ngenderwako kugira ngo tuze tubone umwami. Abari mwisi mweze twifuza kuzobona Imana, twifuza kuzobona ijuru. Hari ingingo ngenderwako dukwiye kwitondera, dukwiye kugendera kugira ngo bikunde tuze tubone umwami. Biradusaba kwiyanka, tukiheba, tukemera kugendeshwa n'Imana muri byose na hose. Kugira ngo naho ivyo bikunde, nuko twanka icyaha, tugatinya icyaha, tugaheba burundu. Ibi byose tubona bidufitiye akamaro, bidufitiye inyungu, ariko imbere y'Imana ari bisesema tukabiheba. Natwe imbere yacu bikatubera ibisesema. Bisaba ko duheba muri twebwe tukarandurana n'imizi. Tukabona ko Imana ariyo ya mbere mu buzima bwacu. Tugatinya icyaha, tukanka icyaha, tukihana vy'ukuri, hama tugaheba. Apana no munsi twihanye, uno munsi twabikoze, ejo turasubiye tukaheba koko. Tukumva mu mitima yacu twahevye icyaha. Tukumva mu mitima yacu byo tubona ko ari inyungu muri twebwe, mugabo imbere y'Imana ari bisesema, natwe tukabona ko ari bisesema imbere yacu. Dusome kandi muri Timoteyo wa 2 ku murongo wa 11 kugeza kuri 13. Haravuga ati: Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe.
namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba bizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Abazobana na Kristo nabamaze gupfana nawe. Mbe twarapfanye na Kristo? Twarapfanye nawe kugira ngo tuzobaneho nawe? Saba inkomezi, senga ubudahumeka. Igihe cyose wamusenga usaba iherezo ryiza. Ijuru ntiryoroshe. Ijuru si nyabarega canke isoko. Ijuru si igihugu kanaka ushobora kuja gukatisha tike ukariha amafaranga yawe yose uko abangana kose ngo uronke tike yo kujayo. Ijuru rirakorerwa, risaba kwezwa koko, kwikura agasembwa n'amarabaga, tukaba mu maraso, tukama turi kwiyeza ibihe byose. Saba mpwemu yera kurongore muri byose na hose, kuko ubwacu nk'abana b'abantu ntitwoshobora na gato, nta naho twokwigeza. Bidusaba mpwemu. Muri isi hari byinshi cyane byadutwaye abana b'abantu, hari byinshi cyane turimwo. Tutari kumwe na mpwemu ntaho twoshika, ntaho twokwishitsa, ntaje twokora. Nimba koko wifuza kuzabona ijuru, ntiwibaze n'ibisanzwe. Ntiwibaze kubona ijuru nikwirirwa dusenga tujya mu mashengero. Ntiwibaze kujya kubona ijuru nikwirirwa turaririmba cyangwa tuvuga ubutumwa, ariko bisaba gukora ikindi kintu. Bisaba wowe nyine kwanza kumva koko kuri kumwe n'Imana. Bisaba wowe nyine kumva koko ko wahevye. Bisaba kumva neza kuri kumwe n'Imana, ugaheba burundu. Hari ibintu usigaye ati wowe ntabeshe sinojya, ntabeshe sinokora iki, nakoze iki naka sinobaho, nopfa no. Ibyo byose bisaba ko tubiheba. Bisaba ko tubiheba tugahinduka twebwe ubwacu, hama tukazabona kuzera bw'igihugu. Mu byahishuriwe Yohana 22 twasomye hariya ku murongo wa 15 ngo inyuma hazoba imbwa, abarozi, abashakanyi, abicanyi, abasengera ibigwamana, ngo n'umuntu wese akunda kubeshya kandi akabikora. Birababaje cyane kuba twarabaye mw'isi, twarahawe umwanya wo gusenga, twarahawe umwanya wo gukorera Imana, twarahawe umwanya wo kwiyeza, ariko aba muri abo bantu bazoba inyuma. Twari umubabaro mwinshi cyane uteye ubwoba, bizaba biteye ubwoba. Buri muntu wese yiyumvire, buri muntu wese yicara ahari, umuntu wese ariko aranyumviriza ahari hose, ibyo arimo byose yicare yumvire, yaba ukorera Imana yaba utayikorera. Buri muntu yiraba ahari, yiraba ibyo ariko arakora, yiraba ibyo arimo, asaba Imana inkomezi. Ku bwacu nk'abana b'abantu ntabyo twoshobora, ku bwacu nk'abana b'abantu twonanirwa, ariko uri kumwe na mpwemu yera uhagaze koko, byose birashoboka. Muri Luka 13 umurongo wa 28 haravuga ati, aho niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Ndashaka twumve neza, dutahure, tumenye neza yuko ibihe turimo ari iby'iherezo. Kandi muri wowe bino bihe hari ibintu byinshi cyane byatwaye abantu, hari ibintu byinshi cyane byadutwaye, turi mu byacu, turiko turakora ibyacu binabiriye. Ndabinginze tuze tube muri bano bantu bazohindirwa hanze. Ndabinginze tuze tube muri bano bantu bazotahira kuraba abandi bari ndani. Ntihagira uzotererwa hanze, ariko niwirabahuri, wirimbure, uhindure mu mvugo, uhindure mu ndabo, uhindure mu nyambaro, uhindure mu myifato yawe yariyo yose. Icyo ubona cyose gitandukanye n'ubugombe bw'Imana uhebe. Ntuzuye mu bazotererwa hanze, azoba ari umubabaro mwinshi cyane, azoba ari agahinda kenshi cyane, ngo niho hazoba amarira y'isi y'amenyo. Ayo marira ateye ubwoba.
ntiwifuze ko ziba muri abantu bazorira, ntiwifuze ko ziba muri abantu bazaba babaye batuntuye bagize umubabaro, ariko jewe ndakwifuriza kuba mu bantu bazaba bari kumwe n'Imana. Ndakwifurije ko abantu bazocibwa imanza ziroranye, bazohabwa ingero nziza, kuko hari ingero mbi hari n'ingero nziza. Ndakwifurije mu bazohabwa ingero nziza, kuko icyo ukora cyose ku isi uzogihemberwa. Ukoze neza ingero yawe nziza irahari, niwakora nabi kandi ingero yawe mbi irahari. Ndakwifurije mu bazohabwa ingero nziza. Wumvirize, uhinduke, wumve wohinduka muri wewe. Murakoze cyane, na majambo y'Imana nashaka urusengero no munsi.